umukubita yegira ubwoko nta na kimwe nzomubwira azoze gusa niyubahuka agatinyuka kuza imbere y'abafana biwawe akabivugira imbere y'abantu jewe Sevre nzomubabarira uzeca umubabarira jewe nzomubabarira gusa zomanze kwanza avyemere kuko atavyemeye amavideo ndayafise aho ngeze nishavu mfise amavideo ndayafise narabinyegeje ntavyo ndaba sivyo mana yanje gusa mugabo hari ikintu ucamo eske ayo ma video yarungika wowe mugikundana cyane video zibiri yazirungitse tukikundana uravyumva video zibiri yazirungitse tukikundana bazirungitse tugikundana barazinyereka ariho natanguye kumva umengano muhebe je mubisanzwe mu kumuheba bwa mbere sinamuhevye ngo ni kubera ngo Joel to wamimba sivyo ivyo onye naho yari kumbesha akambwira ati ndavuye vyari bisanzwe yego mugabo mu nyuma nanguye kubona izo video niho navuze ati Kersi ibi bintu mazi imisi mbona nibiki akambwira ati wapi nta nakimwe gusa sinamwereke ko ndabizi kuko umuntu umweretse yuko uzi ikintu aca amenyera kwigendako akaca kwiyorobeka ko birenze sivyo mugabo novuga gute mu nyuma zaho narabonye izindi video ari byo vyatumye umutima we wandushavura eske Banon ubu urafise umusheri yes ndamufise uramwemeraho neza none wumva Kersi aje gusaba pardon we yimugirira gute mugirisa umusheri mu bisanzwe we asavye ikigongo bifu zohera hagati ya twebwe babiri kuko deja no naho duhura na Kersi nta numwe avugisha uwundi je ndashobora kurengana Kersi no akarengana wombwira gute none yuko umuntu mwoba muri aba ex sivyo mushobora no guhurira hamwe cenye mu rubanza kana nakuvugisha cenye nimuvugishana numva ko ari ibiri mbere canke waragira agatima ko kuvugisha ukamugarago ntavyo arigera akora ngo yifuze kumvugisha ngo yifuze kugira iki kana gatoya eske Banon umushero wawe ufise arazi situation wacemwe yawe na Kersi so situation yacu arayizi kuko narabimubwiye ndamubwira kandi deja kwanza twaranavyaranye n'uyu uyo wundi twaranavyaranye udufise umwana ava uramukunda we kandi ndamukunda c'est vrai kuko umukobwa iyo maze ku yitwa nde Zuena wow ALU ndadi stati zanje urakunda kuziraba ego nujya mudada w'amasima nini kunda kwandika ko amajambo menshi kwa okay kandi suri ko na Kersi abona stati wanje ariyo mpamvu yagutumye niyo mpamvu yantumyantu mugabo n'ibintu biri ukunde gusa mugabo bifu zohera erega we ntashaka ko bifu zihera gusa zijane we yari yifuza ko musubira kuba en couple ivyo bintu nivyo ukunda nivyo tumaze kuba Banon. Hello guys, Mohamed Neza Sonny Link Arlen ALU comme d'habitude musima fseri gwamenyo musumeno maso yinyana musole ico bita kabwakazi yeah so welcome mubandanye uyu munsi nkaba nabazaniye umutumire akaba ari wa Banon murazi ko twaheruka gukorana ikiganiro ariko uyu munsi hakaba hari umukobwa yaciye inbox arambwira ati please ndagusavye mbariza Banon eske woba ukinkunda bekwanza yitwa Kersi Kersi mwex wawe jera nyandika arambwira ati please ndagusavye Banon jewe ndacamukunda gatima ntikigeze kavako Natana ino suma ex wawe basi remera ko mu ex wawe we ivyo ALU tangura ikiganiro okay bon icambere na mbere tubanze tumwakire naho mumaze kumubona ariko tumwakire ubugira kabiri karibu cyane yes murakoze cyane kuri ALU Media ALU TV abakunzi ba ALU ndabaramukije mwese gusa nizere yuko ibibaza agomba mbaze bidava bimbabaza Uyani ushaka kubabaza nivyo kubabaza gute okay none sivyo mu ex wawe kandi nabikubwiye mu bisanzwe je na Kersi vyaraheze mugabo mwarigeze gukundana ni kimwe mugabo vyaraheze mugabo kandi warigeze kumukunda kuba ndamukunda vyari kimwe sivyo mugabo iyo umuntu akweretse yuko atagukeneye uravana nawe mwapfuye iki
kuko nawe ubwiwe aravuga ati jewe gushikisa sinzi ikintu twapfuye na Bannon. ALU je ikintu twapfuye na Kersi sishimye ukivugira ngaha kuri TV ku mpamvu hari ivyo nzi kuva ndabishira habone Bannon. ALU rindira ndakubwire sivyo wowe nimba yarakwituye akakubwira ati jewe na Bannon ndifuza ko dusubirana genda umubwira ati wowe na Bannon ntibizosubira kandi ntibizosubira ko ndamubwira uko nyene yego bya vrai kuko none mu bisanzwe wewe yanyeretse yuko atankeneye sivyo none yakweretse katagukeneye gute ALU jewe yaba ari umuntu yakweretse katagukeneye ntiyari kuba yaje akambwira ati please nyegerera Bannon umumbarize ALU je Kersi nimba iyo menya yuko ari vya Kersi tuje kuvugana c'est vrai sinari kuza muga nakubwiye ati numudada je wambwiye umudada c'est vrai ega sino waje no wamze wa mjini uruva washaka ndakubwire izina kugira ushukatira mu nzira kawaida nje shedi akiri umviza Bannon tuyage bya ibintu biri serious sivyo umukobwa arashaka gukunda Kersi arashaka gukunda umva yagutumye wowe kugira ngo umuvugire yego ALU mimi ningekuwa najua kama ni Kersi sinari kuza kube Kersi wana Kersi ivyo none yakubonye ciye kuri TV wanje ndio ndakubwire ALU Kersi ndibaza ivyo yankoreye ndibaza nta muntu umwe atabizi none yagukoreye ikibazi ibintu urinze uvuga yuko atamuntu numwe atabizi ni kubera ko tubivuga kuri kamera oya je sinshobora kubandanya nkundana na Kersi kandi bati mwapfuye iki ALU ibintu twapfuye birakomeye no je no vita ko bikomeye Kersi alikuwa na mimba yangu sivyo Kersi twaravyaranye umwana mugabo sino kugira ati mbirengero ry'umwana niri meruka inda iriyo sivyo depuis 2016 inda iriyo mugabo ebana n'ubu nyine umwana wacu ubu ntabatanga ishuri yego none umwana inda yagiye he ko atigeze ambwira yuko inda yakoroze cenye vyagenzo ALU kirazira kwishira ku muntu ALU uravyumva none yari yakwegerera kubwira ati Bannon nta kintu nakimwe yigeze ambwira jewe nmeruka gusa ambwira yuko afise imbaye yari yakubwiye ko afise imbaye tuja kwa muganga turapima yiwawe yariyo ya none ALU basi Bannon chege warufise akazi none atari gufotora gusa warafotora narafotora bisanzwe none warafotora canke yabonye yuko utoshaka kumubeshaho ALU ibintu birarondegwa ibintu birarondegwa urabona ko ari gushaka kumutunga ya none twese ugira ngo abavyeyi bavyara abana bakabaho hako kwica umwana utumwamure ku mwana akavuka dushobora kuzicacu ubusambaye wongera ukora icacu kwica ivyo bintu birabaho mu giciro cemera ko nawe wagikoze je sindavyanse sinavyo marire yego ivyo narabikoze mugabo none wombwira gute yuko wowe ukorana ikintu n'umuntu sivyo mwakoze icaha cambere ukacikora n'icacu kwica ivyo bintu birabaho ALU ubwo n'umuntu yarakwiye umwana c'est vrai Kersi yaranyiciye umwana mari motifu ngo akeneye kuba umusleyi queen genda umusleyi queen je vyo nibindaba mugara cyangwa ufise ku rukundo afise ku rukundo yagarutse ashaka gukunda kandi ALU mu bisanzwe uyo onye yishe umwana mutonya sivyo ataranavuka sivyo byari gutuma reka akavuka umwana akazopfa yaravutse mugabo kukorora inda nibibi reka basinda gusomera message yanyandikiye sivyo ALU bonsoir yanyandikiye ari mwijoro ALU bonsoir umeze neza inimero yawe nayikuye kuri WhatsApp kuri YouTube nashaka kugusaba Bannon narabonye yaciye kuri TV yawe ariko ndakwinginze umumbwirire yuko nkimukunda jewe ndumu ex wiwe twakundanye 2 ans mu guhera muri 2014 arumva ariko gushikisa ico twapfuye ntaco ndamenya none yo batakizi gute mwarakiyazeho ALU yarakwandikiye message sivyo nimero yiwanje arayifise a 100% canke wara mu blog ibyo ko sana nokora sino mu bloka Kersi no mu bloka hama bice bimariki ahubwo wowe nkuko yabikubwiye yakwandikiye message uramuzana ngaha kuri TV wawe sivyo tubibwira abafana biwawe urabe yuko basi Kersi we yarubahutse arabikubwira urabe yuko azokubakwa kubibwira abafana biwawe none yabimbwiye atazi yuko nzisho ndabishira habona ALU jewe no ubu kwanza deja kwanza nta mukobwa twakundana ikiyeri yacuguruza amenyo oya nivyo ukunda oya nivyo ukunda Kersi yuguruza ikiyeri amenyo ubunye ubu no mu ntiyarindira muri gera santa pendana naye yaje japo kwa bimunyonisha kwa pastor namaze kuba pastor
Banone urakijijwe ndakijijwe usengerayo oh nta eglise mfise nsengeramwo gusa ndakijijwe wakiriye agakiza he okay narakiriye agakizwa agakiza alo sindakubeshe sinsenga sivyo niyo mpamvu warukasirenga gusa ngerageje kubwira yeah je mugabo sinokundana ubunye basi aho ngeze sinokundana n'umukobwa yirirwa muri boîte imisi yose wowe genda basi umuyo message nko yigutumye mugira ati bano nashobora gukundana nawe genda urondere hariho abandi ngana kandi mu basohoka cyane yeah mimi hivi sio mtu kutoka toka ifoko dukora ibintu vyunguka icambo cha simbizi ubu ni gukora ivyunguka ujya n'umuntu naho umubwira ati tufanye mariage hawezi akayitika abo Kersi naho mubwira mugire mariage niyo fayeme ari nze nahavyemera naho ALU ntiyofa aramvye mu rugo na gatonya kubera iki none umuntu mu gitondo kwanza agenda ku mugoroba akagaruka mu gitondo sivyo ivyo byo n'ingeso yiwiwe deja ni waba bamaze kumwirukana 4 fois naho mwari muzinanye nubu niko bimeze ALU ujya n'umubanyi mukamenge no mu gihosha sikure ni hafi amakuru y'umuntu w'umu ex wiwawe canka amakuru urayamenya urashobora kuyamenya agushikira gusanga huri mugabo bakubwira ati ngo yagutumye ngo uzumbwire ngo ase mimi naye turudishane wapi nivyo kunda wowe nimba bikeneye uramuzana ngaha kuri kamera mugara gukunda kunkunda ni kimwe ALU kunkunda ni kimwe nene basi ubu rero kubera ndi danger director danger icambu cha John Mabu urashobora kumbwira ati ngo Kersi tutapendana tuze tukapendana Kersi basi mugiriye pardon basi ndamugiriye pardon yakoze iki yega nico kintu nanje nkeneye yuko azobwira abafana abwira abafana biwawe ico yoba yarakoze hama mpeze ndamubabarira sindi ko ngihagarara ko wabivuze ati yakuyemo inda yanje safi sivyo vyonyene akona akantu gatonya ndakubwiye sivyo ivyo ni gatonya ndakubwiye nawe ndakubwiye ati uramuzana imbere ya kamera tuzovuganira imbere ya kamera yiwawe duhesho yakoze iki inyuma yo gukura mwinda canke imbere yo gukura mwinda yakoze iki ALU sindakwibiya kasi sindakubesha sivyo maze guhabwa video zirenga 5 sivyo je gusubirana na Kersi c'est vrai nari twari gusubirana sasa wewe ni chapati wa video zishika 5 ariko arungikira abatipe sivyo kujya kuntu abatipe nimba ari mu diaspora nimba ari mimi sina franga nama yaramfise arungikira aba diaspora ama video urumva umuntu akamusaba video amurungikira aba video ariko aratamba ariko ari droit tamara akari droit merci jiwa basi impanura nawe basi umuntu twakundana nokundana niyo muntu mana yanje akacaza ngaho nyagaca kubwira ati nina nini ngo bano ngo dusubiye gukundana ngo vyomera neza ALU ntibikunda hari ibintu bidakunda banane pardon ivyo bintu byose ntavyo nari niyo mpamvu ndakubwiye ati nimba keneye yuko dusubirana uramuzana imbere ya TV yiwawe imbere y'abafana biwawe duhesho abafana jewe umukubita yegira ubwoko nana kimwe nzomubwira azoze gusa niyubahuka agatinyuka kuza imbere y'abafana biwawe akabivugira imbere y'abantu jewe Severin nzomubabarira uzeca umubabarira jewe nzomubabarira gusa zomanze kwanza yavyemere kuko atavyemeye ama video ndayafise aho ngeze nishavu mfise aba video ndayafise narabinyegeje ntavyo ndaba sivyo mana yanje waciye gusa mugabo hari ikintu ucamwe eske ayo ma video yarungika wowe mugikundana cyane video zibiri yazirungitse tukikundana uravyumva video zibiri yazirungitse tukikundana bazirungitse tugikundana barazinyereka ariyo natanguye kumva umengano muhebe je mu bisanzwe mu kumuheba bwa mbere sinamuhevye ngo ni kubera ngo Joel to mimba sivyo ivyo onye naho yari kumbesha akambwira ati ndayavuye byari bisanzwe yego mugabo mu nyuma nanguye kubona izo video niho navuze ati Kersi ibi bintu mazi imisi mbona nibiki akambwira ati wapi nta nakimwe gusa sinamwereka ko ndabizi kuko umuntu mweretse yuko uzi ikintu aca amenyera kwigendako akaca kwiyorobeka ko birenze sivyo mugabo novuga gutsi mu nyuma zaho nanabonye izindi video ari byo vyatumye umutima we wandushavura eske banon ubu urafise umusheri yes ndamufise uramwemeraho neza none wumva Kersi aje gusaba pardon we yimugirira gute mugirira umusheri mu bisanzwe we asavye ikigongo bifu zohera
hagati ya twebwe babiri kuko deja no naho duhura na Kersi nta numwe avugisha uwundi je ndashobora kurengana Kersi nawe akarengana wombwira gute none yuko umuntu mwoba muri aba ex sivyo mushobora no guhurira hamwe cenye mu rubanza kana nakuvugisha cenye nimuvugishana numva ko ari ibiri mbere canke waragira agatima ko kuvugisha ukamugarago ntavyo ndigera ntavyo arigera akora ntavyo arigera akora ngo yifuze kumvugisha ngo yifuze kugira iki kana gatoya est-ce que banane umusheri wawe ufise arazi situation waciyemo yawe na Kersi so situation yacu arayizi kuko narabimubwiye ndamubwira kandi deja kwanza twaranavyaranye n'uyu uyo wundi twaranavyaranye udufise umwana ava uramukunda we kandi ndamukunda c'est vrai kuko umukobwa iyo maze ku yitwa nde Zuena wow ALU ndadi stati zanje urakunda kuziraba ego ni ujya mudada w'amasima nini kunda kwandika ko amajambo menshi kwa okay kandi siri uko na Kersi abona stati wanje ariyo mpamvu yagutumye niyo mpamvu yantumyantuka mugabo n'ibintu biri bukunde gusa mugabo bifu zohera erega we ntashaka ko bifu zihera gusa dijane we yari yifuza ko musubira kuba en couple ivyo bintu nivyo ukunda nivyo ukunda nivyo tumaze kubana bano tumaze kuba c'est vrai nitubana sivyo nitubana mugabo urumva umuntu amaze kugira agatima ko kuvyarira sivyo uyo muntu ushobora kumuta nawe yaragize agatima deje yari inda yari akemera akayikurayo none wumva nosubira kuri uje inda yanje yayikuyeyo aho kuguma kuri uyo yihangaye none woba waramubajije impamvu yakuyemwe iyo nda ALU ujya mwana w'umukobwa je ndibaza wowe ngira ngo sinzi ingene umufata uramwegera Kersi muvugane ndazi muri abagenzi sivyo uzomubaze vyose ngira ngo basi wazutinyuka biko bon turabagenzi cyane urumva ko yansanze inbox arambwira bon twaranabonanye rimwe arambwira ati please jari umuhungu wakoresheje ikiganiro ndashaka ko dusubira en couple inumu ex wanje kwa turabonana niho yaca rero akiyandikira message je nashanda mubwira ati bon basi turashaka kubonana uri hehe je ndiko ndataha basi ndahagusange acara ama address ya hantu mu Kamenge ndamusanga ca ndamusanga ndamubaza ama question si none mwapfuye iki ngo yaha ngivyo ntibikeneye ngo ariko ngumva jewe ngo gushikisa ngo sinzi ikintu twapfuye ngo ariko ngo ikintu no kugira ati jewe ngo twarapfuye ngo ntaconzi none yoreka ko kimenya gute canke yarashaka ko bica habona nyene mu bisanzwe ALU ni kukuntu yabigutumye sivyo ufise ikinyamakuru sivyo ufise televiziyo uramuzana nabikwemereye kandi abigusubiriyemo canke yarazi ko tohavumusanga banone basi ngo bivuga ivyo byose ALU jewe umuhamagaye ngaha sivyo wamuhamagaye ngaha atana kimwenzi sivyo wamuhamagaye ngaha atana kimwenzi kandi nakubashe naje sivyo mugabo kumbwira yuko je na Kersi twosubirana n'ivyo konta wenyene ndibaza ndazi ko nzaraza kurabira ikiganiro vyanse yuko kirabura murunkira canke je ndaza kuyimuha bitwaye je ndayimurungikira mugabo je na Kersi nivyo kunda nasubensevye ko je na Kersi nivyo kunda ko dukundana ndabisubiyemo kuko hakono kundana na Kersi ni nko gufata ikamba uramaze kubona abajye abantu kwanza ubu ntibikiba kera niho wazumva ngo umupapa ngo yiyahuye ngo yashize ikamba hejuru ngo ari yahura hako je no kundana na Kersi ngo tumutori kamba nkayishira hejuru nkasimbira ko nkadu mana isi ni jo we Kersi yaragukoshone ALU iyo manarinzi yuko ari Kersi uje kumbwira nukuri nari gutuma ndakubwira ati ingo muhira tubiyagire muhira bihera kandi uratse ko ndakuba ego niyo mpamvu wanaje disi kandi pardon vraiment gusa nimba umukeneye canke Kersi akeneye kumenya ico twapfuye uramuzana kuri disiyo ntashobora kwemera yumvise ivyo bintu byose teja wabivuze umva kwemera uramubwira sivyo canke umubwira ati mwanzikire banon mwanzikire banon nimeho yanje ndaza arayifise atayifise naho uze kuyimuha anyanzikire jewe ndamubwira ati nimba ukeneye ko ndakubabarira canke tugirana basi bimera neza twese tubaho tumeze neza uzuze duhurire ku kinyamakuru cy'ALU tubiyagireho nkuko wamutumye je mbere nabaza kiri bipira ata message yiwe ndongo none urayironse iciye no ku ego none ndayironse ndaronse message ya Kersi wewe Kersi haguruka ubwire ALU nkuko wabimubwiye aduhuze dukorana ikiganiro c'est vrai je ndahari
naho nzoba mfise ibindi bintu byo hama gukora umusheri wawe yamaze kumva yuko ugiye kubana n'umu ex wawe ntaca bizomutwara. Umusheri wanje arihangana. Yeah. Umusheri wanje arihangana kuko umuntu agutwariye inda amezi 9. Aba yihanganiye byinshi. Amajambo nkayo yo kuvuga yuko ngiye kubonana n'umuntu narinze kubimuteguza ndishire uko bitogira. Niyo bakimukomeretse deyo. Nivyo mukomeretsa vraiment. Yeah. Ego. Okay. Yeah, eske Banon. Yes. Watubwiye ko usi umusheri. Umusheri wa mugaje. Wandazi urabizi ko ndamufisi yawe. Ndamuzi je n'umubebe wa ndamuzi sivyo. Yeah. Nyuma bon nashatse kubikubaza parce que hariya bariko baradukurikirana ntibabizi. Sivyo. Ariko ndashaka kubaza ikintu kimwe. Ego. Banon ndazi ko umusheri wawe kuva yibarutse ubu ntari ino. Yeah. Sivyo. Mbe ari muri pays. Sinovuga Serbia, sinovuga Singapore. Yeah. Kwa ari waharawe. Novuga ko ari muri Amerika, ari muri Etats-Unis. Yeah. Ari muri Etats-Unis. Banon. Yeah. Turazinanye. Ndazi ko na uri umusore ntiwari bwamushira mu rugo. Yeah. Eske wewe uri sûr ko atabandi badada bahajya mwisite ko ari mu gihosha wowe wigera ukubita ko kudei? ALU. Diamond wewe yaririmbye ati ngo wazuri ni wengi lakini kumpata mwenye mapenzi ya kweli ndio bala, unasikia? Nako barashobora kuba bahari. Sindabihaririye. Yego. Tuse twambaye umubiri. Sivyo? Tuse twambaye umubiri. Ndibaza wumvise ico nshatse kuvuga. Mugabo kumbwira yuko ngo muri quartier abakobwa ni benshi ALU. Barapke ni bengi. Yeah. Ino munsi ndashobora kugendana nawo ndi kumwe nawo baca bavuga ati ngiye kukubeka. Oya, deja je nagwamagaye mu kazi. Okay. Ejo rero naho niwambonana n'umudadakara kana kutasema ngo nenda beg. Tushe kwa watu wako. Shabanon. Turazinanye ntitubeshanye. Uri umujere, sivyo? Nawe warose umwana n'igisigura kucuba umupapa canke umutama, siko? Timo ariko ndazi ko kuryoherwa bibaho. ALU. Sivyo? Nagomba basingende mvuze akantu gatoyi. Kuba ariko baradukurikirana kuri no channel yiwawe. Muri quartier abakobwa ni benshi sivyo sindabihaririye nkuko bivuze. Yeah. Ila mimi vraiment ni bateshwe bate. Bateshwe bate. Ndafise message z'abadada nka 5. Banyanzikiraho Banon na nini. Uri single uri iki ko tutigera tubona ushira kwa mastati ko tutigera tubona ugira iki. Oya ni bateshwe bate. Ntabukeneye. Oya nabo nkeneye kweli. Umushero wa officer aragukwiye. Arankwiye. Sindi muri babandi bavuga ati ngo mimi mpenzi wangu ngo nirani mimi niko na huyu. Niyo mpamvu nakunda kugira ivya Kersi. Sivyo. Iyo mashaka gusubirana na Kersi muri quartier iwacu aho womba. Ndibaza urazi ko hari abana kandi bakazi. Ndabizi no sinzi kumaze kubona mushiki wa Dando. Mushiki wa Dando ni mwiza yitwa Alicia. Me ule siwezi nikasema ngo jewe ngo no mubeka. Wari byo kunda. Kubeye. Uravyumva? Kubeye. Bajya n'abasista bo mwisite. Umva murasangiye amaraso. Oya naho tudasangiye amaraso. Ni kwisi uraza abantu bigirirwa baravuga yuko ngo agaciro. Ni sisi agaciro. Yeah. Kubera ko muzisheri wawe. Ino musi ndagendanye n'uyu. Sivyo. Muri quartier baranzi yuko ingene meze. Wewe nawe ubwawe ndazi uranzi ingene meze. Yeah. Hafu miona funa niona na mtoto kandi urazi muri quartier wacu abana bahari barashosha. Yego. Mwana w'imyaka 17 imyaka 18 mimi nishakuwa vie nishakuwa papa. Na huyo tuna katoto ka 18. Bebe 18 itendekaye. Yeah. Batatu biba mkasho. Chagufunga. Na kindi kidogo dada bose ni buteshwe bute. Niyo mpamvu ALU. Niyo mpamvu na hivyo ukoresha Facebook. Kubera abakobwa. Mugana wahungiye Instagram none ko ari abana. Instagram cyo ngenda kuraba gusaho na ma publication y'abantu. Nta kindi kintu n'amakuru mashasha. Unyandikiye message jeyo sinzi kwanza ni nyene bishura message kuri Instagram. Kandi afisa aba followers batari baki nubwo atari benshi. Ndafise 5300. Mugabo niwo mbwira ati ngo baposta gute ntavyo nzi. No posting. Na followers baronka gute. Sinzi ngira ngo nabanze uko nyene. Jini bazeyo ko arabanze uko nyene. Aba? Usimano? Gusa kumbwira ati ngo jewe ngo nina nini Facebook nishaga narayihevye. Ego. Burundu narayihevye jo wana wake. Sawota niandikiye. Aba mbere baratubabaje. Tubandanye tubabara gushika gujyari. Uri vyunguka. Wewe kama unasikia uko sheri unataka kupendana na mimi. Leta lari.
siko bogare. Leo ukinitie molare takuwa bogare. Hama musheri wawe wumva utamuciye ni inyuma washiramo amahera erega ni washiramo amahera turi mu vyunguka uravyumva turi mu vyunguka we ni washiramo amahera je nzogimenye ingene nganira na mama yake sinabijya vyo bakoresha umwanya ngo mimi sio vile wewe shiramo amafaranga mimi tenda kwa mama yake nimwambie mama yake usisiriki biko hivi na hivi na hivi mimi nimekula lari unasikia hivyo wonye nakabanga ndakwibiye we Arlene Alu ya merci beaucoup merci ndagushimiye cyane shalu nawe nawe ndagushimiye ko nawe basi wananyitavye utaruzi nivyo ngenda kubaza bana jewe naje no kuri nubwo naje ntiteguye tutambwiye ikintu na kimwe ngira ngo nanabuze nivyo mvuga gusa icyo no kwemerera gusa n'ikintu nuko wozana kiasi ukamuzana vyose oya ndamwandikira je suis je ndamwandikira ono girimana basi akandungikira basi yono nabangize imana basi ngavuga ati dimwe ndaronse ici kuko ama message kenshi ama message yarinza gutuma message kayishikana je nibaza yuko nawe unaho umubwira ati rabika ikiganiro canke ndagukeneye ko kuzokorana ikiganiro atushobora kuvyanga shasi nibaza ko yavyemera wa musarishije kuyakwiye mwinda yakunda naco basi wewe mwandikire uze kumwandikira no muntu utarashira kumwandikira ndamubazi sivyo utarashira ku ikiganiro umusabe yuko muhura oya ikiganiro nzogiposta ari ukwaje namba zovyemera mugavyanse nzosha ndagiposta hama vuba tuzokoresha umwana wa Banon nawe ngira ubu aratanguye kumenya kuvuga umwana w'umubebe byumbebe wa deje akwije 2 ans ngira barazi kuvuga nzomurondera undi mugenzi wiwe bakorana ikiganiro gusapwa no umuhungu oya umukobwa zozara umukobwa bangara arimo yo so merci beaucoup turagushimiye cyane nanje ndabakenguye kubona watugamburukiye murakoze cyane nongera mbwira abakunzi ba link Arlene Alu yuko ndabakunda cyane mwongera mugire subscribe partage nyinshi share nyinshi ni yuko tubakunda gose ari link Arlene Alu comme d'habitude miswafsari gwamenye musumeno maso yinyana msole kabwa ciao